higeze kugera n'igihe mvuga ati je ngira mpagarike karaoke. Je narashatse no kwanza nari narayihagaritse. Yes. Wayihagaritse kubera impamvu. Ego. Iyo mpamvu rero niyo dushaka kumenya. Impamvu rero ntituriko turavuga about karaoke. Turiko turavuga about nakupenda. Ikibazo sinzi ko mwumvise neza ikibazo cyane. Tukiri kuri nakupenda kwanza. Sawa. Hamwe n'umuziki. Sanze turimo uwo uri kurakora. Abantu ba YouTube ndabazi kwanza. Umviriza tukiri kuri nakupenda. Tumviriza. Umviriza tukiri kuri nakupenda. Abantu ba YouTube ndabazi twacare ku minota mike. Tugeze ku minota mike ingahe. Ndakeneye yuko ako kabazo amanza kanyishure byonyene abatubandanye. Ndi achakwa kwishura meje akantu ngomba nongereka. Sawa. Turacare ku minota mike. Abantu ba YouTube ndabazi. Nimwumvikane baje. Nabembelezwa kula. Nabembelezwa kulala. Kwake napata turaha. Mama yanciriye umugani nguhushitunga husha umugore ahusha umugore atawasemya meniroga Skia vibe kaniuke alimbwata Prubemba uyu narafashe sindekura akiniacha mimi mnizike pale narafashe sindekura nampenda nakupenda. Another day, another vibe, another blessing. Call me Fizz Killer. Yes, Miss Yosio mumvise rino jwi nuko mbanda bazaniye ikintu kimeze neza kandi simba ndi jenyene banda bazaniye abashitsi. Yes, abashitsi no kuvuga naba basanzwe baba bari muri entertainment kandi baba bafite icyo bariko barakora gituma tubarondera kugira ngo tumenye bati mbega kubera iki bano bantu kubera iki bakeneye hari icyo bashaka gushikiriza abakunzi babo. Yes, umwe mwe musanzwe mumenyereye ugutandukanye n'uyundi ugutandukanye ariko bose bahurikiye mu cyo twita entertainment. Umwe yahora muri karaoke undi umumenyesha makuru nkuko musanzwe mumenyereye. Yes, mbere ko tumenya byinshi kuri bo reka dutangure kwambaye white tumwakira kuri kamera na micro za Yaga Tech TV. You are welcome. Yes, thanks sana. Turakuramukije cyane. Nanje ndabaramukije. Tanguruti nabembelezwa kula. Yeah man. Let's go. Nabembelezwa kula. Yes. Nabembelezwa kulala. Kwake napata turaha. Mama yanciriye umugani nguhushitunga husha umugore ahusha umugore atawasemya meniroga Skia vibe kaniuke alimbwata Prubemba uyu narafashe sindekura akiniacha mimi mnizike pale narafashe sindekura nampenda nakupenda. Yo my people, this is Abubek Baswahili boy kuri Yaga Tech TV. Mr. Nakupenda avuze gato nagomba mvuge yago. Hakuna iza yago pale turi muri Yaga Tech. Yes, tukwakira nawe. Yes my people, welcome kuri Yaga Tech TV. Utwidondo Maneko Blessa Drizzy man. Drizzy boy. Benshi murazi kuri Isaac TV. Muramunyumva mu manalize muramumbona mu biganiro bitandukanye ariko kenshi mbe hajyaga Drizzy. Wowe uyumviye ati kubera iki Fizi yandondeye no munsi. Bon, antuka nibazo katari kubera urusaku kuko tubuze ngo dukore kubera urusaku ntitwari gushiramo kuko je urusaku gonyene mfise no kubita n'amasaha abiri. Ndiko ndavuga
Numva ivyo byo cyayibura umwanya. Imbere yuko Abu aza. Natanguye kurondera ndi hagati ya mwe babiri. Wandondeye jewe. Naronse nimero za Abu gute? Wandondeye jewe umbwira ndaguhe nimero zu. Sawa. Nakurondeye kubera iki? Ikigane kiri special kuri Abu. Yes sir. Twinjira neza mu kiganiro Drizzy aka Maneko from Isaac TV. Kumbura ari benshi baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye bivanye n'urucana cyane ko wari umaze iminsi ruca kuri statut yawe ku mbuga ngurukana bumenyi zawe tubona kandi twongera twumva izina Abubak. Benshi tumumenyere karaoke kagiye atandukanye, hari abamuzi muri Guerra Plaza n'andi atandukanye, ariko kubera iki kubona Abubak cyane gusumba abandi bantu bose muzinanye ku mastati yawe n'imbuga ngurukana bumenyi zawe? Ofete jewe ibi bintu byo gukorana n'abaririmbyi narabihagaritse parce que mu myaka iheze nagize gukorana n'umuririmbyi kazi arandeseva donc namba atari banga imbere ko tubandanye ninde abamuzi baramuzi ndamuvu donc yarandesevye donc sikunovuga ko yandesevye parce que n'ibintu harimo n'ubu bimeze bien ariko arakora neza mugabo yarahinduye life ntakira umuririmbyi kazi yagiye mu yindi life nyene y'abantu basanzwe tu but it's namba atari banga yo barinde bo si banga parce que bose baramubona nampostinga ku marezo sociaux wanje gitwa Sherin Lock baramuzi aririmba indirimbo ubusa subiramo indirimbo ubusa ya Big Fizzo baramuzi aririmba indirimbo yitwa nyinshi baramuzi aririmba indirimbo yitwa Reo ari kumwe na DJ Phil Bite ari kumwe na X Factor indirimbo gakubita hit fresh mu bubare bwinshi baracyayivuza but right now nakire mu mwuga wo kuririmba tutarinjira cyane kwa Sherin Lock kubera ko atari yatuzanye n'umunsi muba mwapfuye kugira ngo tubandanye neza. Bona nakimwe twapfuye juste ke yashatse guhindura yani yashatse kubiheba ariko icambabaje nuko yabihevye twari dufise vision nini man twari twamaze gupanga ibintu binini tuzokora twari tugeze nko mu myaka ishika nk'itandatu turiko turapanga ivyo tuzokora mu myaka itandatu. Yes then bica birashikara biheba arafata yindi decision yo kugenda mu bundi buzima. Right now ameze bien. Mipango ya mtu mipango ya binadamu sio ya Mungu. Turi kuri Sherin Lock reka twigire kuri Abu Drizzy right now niho turiko turakorana. Abu ameze bien ndamuzi yuko ari umuti. Anyway abatipe abahungu ntibakunda guhemukirana sana nk'abakobwa. Abu vraiment nibaze yuko he's good kandi n'umuntu je maze igihe kinini mbona ava yuko dukorana narakunda gusohokera ahantu bakunze kuririmba karaoke muri Guerra Plaza man narabona yuko he's good man. Yes imbere yuko twinjira cyane imbere yuko tuja in deep ya Abubak turashaka kumenya mbega Drizzy ninde kuri Abu ubu tuvugana Drizzy ninde kuri Abu? Ubu tuvugana jewe ndi umuntu sanzo menyereye ibintu by'amarezo sociaux sanzo menyereye ibintu byo kumenyekanisha igikuko cy'umuntu kenshi sana parce que maze kubikorera benshi. Then Abu novuga yuko ndi umuntu sanzo ndiko ndagerageza gusunika ibikorwa vyiwe kure kugira bishike kure urumva. Abantu bakunda kuyenda ngo manager sponsor parce que mu manager ariho izindi level man tudakwiye kuitamo parce que manager ni ikintu gikaze sana urumva. Mugabo je ndi umuntu sanzwe benshi bamenyera ndi mu promoter basi reka mvuge ko ndi mu promoter wa Abubak urumva. Abantu benshi bakunze kubona ibikorwa bya Abubak barakunze benshi bamaze kubibona kuri ari je ndabipromotinga nuko nyene bimeze je ndi mu promoter wiwe ndi umuntu sanzwe nyene mvuga ko je mfise amajambo menshi sanzwe vuga. Drizzy imbere ko tubandanya kubijanye
n'ibyo musanzwe mufashanya na Abubek ndashaka ntandukire kwa Abu kubera iki Abu kwinjira mu muziki ndavuga umuziki wo muri studio akava muri karaoke Jesse ndi mushasha muri entertainment je natangiye kuririmba kuva muri 2013 natangiye kuririmba kuva muri 2013 gusa byarangoye muri ico gihe urumva nabona umengo birangoye kuja gupromoting indirimbo urumva naje sinzi uko no bivuga umengo naje sinzi ivyo nari ndimwe muri ico gihe gusa ndavuga reka ninjire muri karaoke kubera muri karaoke niho hari umufungo hari ivyunguka yes ego ariko nagiye muri karaoke mfise vision yuko nzosubira kuririmba urumva haheze igihe kitari gito kuva muri 2013 gushika uyu mwaka turimwo yes urumva nagiye kwipanga man nagiye kwipanga urazi ivyo muziki ko bigoye Unajaka muziki ni hatari bro. Umviriza si mushasha muri kwinjira muri studio paske yarakoze amanani ajya makava yarakoranye n'abaririmbyi ba Ines Ragel yarakoze amakava z'abandi baririmbyi ba muri Tanzania ba J Melody ba Rayvanny numva si mushasha muri nani yes ndavuga ahubwo ni mushasha kwandika indirimbo ziyo urumva tukiri kwa Abu ndashaka kumenya benshi barumvirije ijya ndirimbo ya uheruka gusohora yitwa Nakupenda ni indirimbo yanditswe mu rurimi rw'Igiswahili n'ikirundi man yes n'ikirundi kirimo ariko ikirenga kandi ikindi naco n'abasanzwe bamenyereye karaoke baravuga bati Abu arakunda kuririmba cyane Igiswahili mbega bamwe bakavuga ati Abu yoba ari umurundi canke aravanze Abu n'umurundi yego yes ndashaka kumenya kandi nawe ko badukwirikirana barashaka kumenya urugendo rwa rw'umuziki niye ntambamyi wo maze guhura nayo gushika isa ukavuga ati yebo muziki y'abakaraoke ngo ndabihebe ariko muguka gumushindiriye mu muziki nta ntambamyi nimwe arahura nayo yes ikatubwira bivuze nuko muri karaoke arashobora kutubwira mugabo mu muziki nanje ntambamyi nimwe arahura nabagize mu muziki no muri karaoke muri music ijya yo kwandika muri studio kuko ni indirimbo Nakupenda eka nakubwiye ko atantambamye nimwe arahura nayo paske arashigikiwe yes nimba ari muri karaoke akubwira intambamye ziwe amaze guhura nazo but yes nico gituma ikibazo nagitumbereje kuri Abubak bro, everything is good ibintu bimeze fresh mu kwinjira muri game nabanje kwipanga yes ego ufise abantu bashigikira na Black ukuntu Maneko ashigikira ibikorwa vyanje yes kandi ndamushimire turi kumwe nyene nimpe mawa yake angari mzima ya n'abandi baranshigikira baske maze gukora ibiganiro bitandukanye n'abasimbizi ba Starboy bose twarakoranye amaradi atandukanye urumva abantu bashigikiye vraiment ni benshi no kuvuga twumve yuko canke tumenye yuko Abubek kuva muri 2013 gushika muri 2024 ubu tuko turavugana ko atakibazo na kimwe arigera ahura naco muri career yiwe muziki kigatuma avuga ati sha umuziki mbona mengo no uhagarika muri karaoke haba muri karaoke canke deja byose ni music ariko urumva kuri karaoke vyarashitse higeze kugera n'igihe mvuga ati je ngira mpagarike karaoke je narashatse no kwanza nari narayihagaritse yes wayihagaritse kubera impamvu ego iyo mpamvu rero niyo dushaka impamvu rero ntituriko turavuga about karaoke turiko turavuga about Nakupenda ikibazo sinzi ko mwumvise neza ikibazo cyane nabagije about karaoke sawa hamwe n'umuziki sanze turimwo uwo uri kurakora abantu ba YouTube ndabazi kwanza
umviriza tukiri kuri nakupenda umviriza tukiri kuri nakupenda abantu ba YouTube ndabazi turacare ku minota mike tugeze ku minota mike ingahe ndakeneye yuko ako kabazo amanza kanyishure byonyene abatubandanye ndi acha kwa kwishura menje akantu ngomba nongere sawa turacare ku minota mike ariko ntibararonka inyishu nimwumvikane baje abantu baradukurikirana umviriza babanze bagende ikibazo ariko ntibararonka inyishu babanze bagende kuri nani kuri Facebook ya Irebe FM bagende bandike baca babona post ari muri competition indirimbo nakupenda deja iri muri finale iri muri competition ya finale ya Irebe FM wandike nakupenda by Abubek abadukurikirana bavyumvise nabazi yuko ariko mugari ikibazo atarishura yego navyumvise acacishura babanze bagende bamutore muri Irebe FM hama turashaka tubwire iyo ntambamye yatumye uhagarika karaoke nkuko wabitubwiye yoba ari yahe namba atari banga deja je naora nkorera muri Guerra kuva kera abantu bose barabizi yes nk'abantu nk'abafana ba Swahili kwa tuse urumva barazi ko barazi ko naora ndirimba igihe kirekire hajya rero navuye hajya kubw'impamvu zitari nziza ndaja gukora muri Peace and Love kwa Vishu mvuye gukorera hajya urumva nacitse intege ego naracitse intege ndavuga ati je vya karaoke ngiye kubihagarika ubu ngiye gusohora ivy'iwanje ndi muri ivyo nyene boss tuse yes arasubira nyene arampamagara turavugana ukuntu nosubira muri Guerra urumva akazi nawo mu byunguka urumva subiye kumva kandi ivyunguka mani niho ego subira gukora ego urumva naciye nsubira gukora ariko ame mtana navuze ati subiye gukora muri Guerra ariko ngiye gusohora igikorwa canje ngiye gukorana ivy'iwanje urumva ico nico kintu no kubwira ko agiye gukora indirimbo ziwe yongera agenda no muri karaoke turamenyereye kuri Fro ba Emerisan ba Vishulov bakidumu bose urumva bakidumu bose barakora amakaraoke ariko bakamuha gusohora indirimbo zabo yes Abubak ndashaka kumenya urasohoye nakupenda mbega abakunzi b'umuziki n'abakunzi b'umuziki bawe twitege ikindi gikorwa gishasha ryari mbeho azoba ari collabo canke azoba ari Abubek wenyene igikorwa vuba cyane kiraje vuba cyane ego ryari namba atari banga ndibaza muri umwanya ndi muri promotion ya nakupenda kwanza urumva sinoca shira igikorwa ku kindi urumva nzobanishe kijya cyambere ubu kwanza ndiko ndagirira promotion indirimbo nyene kwanza kubera urumva ntira trendinga cyane uko je ndabishaka deja hari abantu n'ubu bariko barandaba ngaha batayizi ahubwo nibaje ku rubuga rwanje rwa YouTube bandike nakupenda by Abubek baca bayiraba hama nibo abafana nibo nico kintu ca mbere gituma umuntu akora cyane urumva muri abo bafana nyene bambwiye ko shoboye kubabona ko igikorwa canje kimeze neza nibo bompa bontereje intege yo kubandanya gukora yes Abu muri entertainment yacu harimo injyajya mvuze injyajya muri babantu usanga bamuzinanye ego ubuzi neza ko basanzwe bari mu bijanye n'umuziki ego cyane ariko ndashaka kumenya kuva usohoye indirimbo yawe nakupenda nta bantu muba musanzwe mwari mumenyeranye uvuga ati umuntu ari muri entertainment afite ikintu azomfasha kubera ko nasohoye indirimbo yanje ariko ukamurondera akakugara ko bro ni benshi warababonye ni benshi ariko sinobavuga gusa Drizzy brother ibi ndabizi ni benshi imana ndabizi gitangura donc bro izi ni changamoto tegezwa guhura nazo gitangura ndabitahura ingatubwire Abu gusa kinini nuko mfise abantu benshi banshigikiye urumva niko na Drizzy sinaboga
niko na watu nyuma, niko na wasimbizi, sina boga. Kiona mtu anakupuzia, mtu akinipuzia nyene uravuga ati sababu urazi mu buzima man. Maisha hayaendi gisi sisi tunavyopenda. Mimi naweza kuwa napenda kitu fulani lakini Mungu hajapanga. Kipindi Mungu atapanga hata aje fulani akazuia hawezi akafanikiwa. Kija kintu ni must gipase. Urumva. Sasa mimi mtu kunibania au canke umuntu kungirira ibintu for me ni changamoto ziraba kuvana kera je nahura na changamoto. No. Iyo ni kawaida, ivyo nibisanzwe ni bon kandi ni fresh man. Bagume babikora fresh. Gusa ndazi one day ibintu bizagenda neza, maybe bazo labda watajirudia. Hazogera igihe bazogusaba bagukorere support man. Ani fresh. Ushakwa star. No ndo bien. Nivyo vimaze ku mustari wa hatari man. Bakagusaba support. Ukabagara ko na kazi. Unajua hata kwenye maisha ni heri kuwa na adui baadaye akaja kuwa rafiki kuliko kuwa na rafiki baadaye akaja kuwa adui. Urumva, kwa huyu ambaye hanisupport kwa sasa simlaumu. Sio muda wangu kwa sasa. Yani kwa sasa sio muda wangu, labda kwake kwa bimeze gusa sokre yavyo ni gucukora cyane, ni kufanya kazi tu, gikuru no gukora kupambana ego. Mimi siwezi nikakatika nguvu eti ngo kanaka ngo yanze gupromotinga ivyi wanje ndabibona. Focus kubahi man, tubandanye kwanza tubandanye du focusinga kwanza kuri nakupenda man. Nakupenda ari abantu ndabizo nakupenda deja umva ndakubwira ikintu kigira kandi kantu zosikara turaryoherwa. Urabona muri YouTube channel yanje niyo ndirimbo yanje ya mbere maze gupostinga, niyo ndirimbo yanje ya mbere irafise ama viewers make cyane abaho. Impamvu rero ni kubera hari abantu benshi batayizi. So mviriza suko batayizi. That's why sasa ifo kwanza tubaki kwanza suko batayizi kuko je nibuka yuko abantu narungikiye link barasumba abaziya views ziko. Bisigura yuko barindiriye. Donc abantu mani bashobora kuba barindiriye igikorwa cya kabiri bumve yuko bimeze fresh. Yes, Abubek turangiza ikiganiro ndagusaba yuko duhereza akantu kameze neza mu gusezera abakunzi bo muziki ndundi n'abakuzi ba Abubek. Twende na nakupenda. Leo minataka nikusifie, nyimbo nzuri nikuimbie. Yo. Leo buri wese mubarire mvuga ukuntu aminduye. Oh darling, honey sweetie, wendo my chocolate, iyo ngwaye niwe muti. Oh darling, kwetu kwiti penzi letu sweetie, nujunghorera mafuti. O mpenzi wewe nakupenda. Drizzy njoo nisaidie. Forever me and you nakupenda. Uturirimbira akaririmbo k'umuririmbyi ari famous ariko w'umurundi please, hapana wo hanze. Twimbira akaririmbo k'umuririmbyi wo mu Burundi kazwi, basi dufate nkako rurimba muri karaoke fresh. Nibisanzwe ngaho bigeze nje ngombane magusara. Ebare ngoja bwana. Mimi sio mtu wa Kirundi sana. Akina cha tujaribu, si ndio? Si ndio nyimbo ya mtu. Nizo nyimbo ambayo ulisema ya mtu famous ambaye wa Murundi, si ndio? Famous. Ali famous man. Sawa, turimbire basa ko mu Giswahili. Akonaga hit man. Turimbira ko mu Giswahili pako za Superman, pako za Kidumu. Acha tufanye hiyo. Hiyo nyimbo unaipinga. Wewe imba nyimbo yenye unataka. Nibisanzwe ngaho bigeze nje ngomba gusara. Aiwe ukunda cyane naho byo bari bya nyuma. Oh mama we. Aiwe mana we. Sawa. Yes, Abubek, ndagushimira cyane ku mwanya wawe. Thank you so much bro. Nibaze ko nanje ndabashimire cyane kuntumira
kuri Yagatech TV kandi bagume basubscribinga mani kuri iyo channel yanyu kugira ibintu bigume bigenda neza. Kuna watu urazi mani mu Burundi sinzi ikibazo dufise mani. Urabona umuntu arashobora kuja kuri channel yawe akaraba agahita akagenda. Haji kama hiyo subscribe yake kukuwekea ni kitu kikubwa sana. Hiyo ni support. Akuima mafaranga, mtu nyime pesa, mtu nyime kila kitu, lakini mtuoneshe yo support, kulike, kucomment, kushare, ni kusubscribinga ni ibintu bisanzwe cyane man. Fise amamega abantu wese mu Burundi sico kimwe na kera. Ubu twese nta muntu areka kugura amamega y'ukwezi. Nta numwe kabisa. Canke y'umunsi y'igihumbi n'ijana. Kufanya subscribe ni kintu gito cyane. Ni kitu kidogo, ni support, ni kutuongezea nguvu na sisi kubona ko mudukurikirana. Sio tu mnakuja mnaangalia unafuna toko na jendea. Yes. Abubek ndagushimira cyane. Ebana nanje ndabashimiye cyane, asante sana kwa muda wenu kabisa. Nibaze yuko nundi munsi nagukenera nzokuronka byoroshe sana. Asante sana kaka. Asante sana bro. Haya.